Imigambwe irenga 30 mu gihugu gito nk'u Burundi ngo ni myinshi cyane. Aha ngo vyasaba ko haba imigambwe mike myiza. Bikaba rero ivyashikirijwe na Jacques Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL mu gihe mu mugambwe APDR bari kubahimbaza imyaka 8 iheze bakorera ku mugaragaro. Nkuko mariko barabivuga harabitiranye ibintu bigacevamo n'agasuzuguro aho babona ko umugambo utari ku butegetsi atari umugambo. Mu bihugu tumaze kugendera vya Buraya kuko ngaha muri Afrika aho bimeze ngaha mu Burundi ubutari ku butegetsi umenga ntabaho. Mu bindi bihugu kuba muri leta no gutakaza umwanya. Mu Bufaransa kuba muri leta, muri Amerika kuba muri leta, ndabona abakozi ba leta nibo bakenye gusumba bakora ahandi batari muri leta. Sinzi ko mwari mubizi. I Buraya abakorera leta nibo banyariwe. Nta numwe vraiment aniganira kuja gukora akazi ka leta muri administration ntibibaho nta numwe. Kuko ahembwa make kandi akaruha. Rero ngaha mu Burundi ndashaka ntera kamo imigambwe mbereye kuri abadutumiye kuko je mugambwe ndongoye barabizi. Umugambwe nico umaze. Umugambwe n'ivyiyumviro vyawo. Umugambwe n'indongozi zawo. Umugambwe n'abanywanyi bawo. Ubugabo, inguvu, ubushobozi, igihagararo, iteka n'icubahiro mwebwe abanywanyi b'umugambwe mufise nico kigize umugambwe. Umugambwe ntugizwe n'ibiti. Umugambwe ntugizwe n'ibiti na gato. Nta n'umunsi wari umugambwe ugizwe n'ibiti. Kandi bazababwire ngo burya ngo ubugambwe runaka ngo nuko ufise inguvu zimeze unye ngo beze gutya ngo niwo ukomeye cyane oya. None uyu Faustin Ndikumana hari umugambwe afise. None akoranije abantu yohamagara abantu bangana iki? Yohamagara abantu bangana iki? None umugambwe afise. Nuko bamaze kumva ivyo avuga. Uburo muri APDR bumva ivyo muvuga bakumva bifitiye akamaro abene gihugu. Umwene gihugu yari yakumva akacabikorerako. Ngico ico umugambwe uzobumaze. Ngizo nguvu z'umugambwe. Urugamba runaka rwa politike rw'iterambere rwadutse umugambwe APDR ugahaguruka ukagira uruhara mu kurwana bambe urwo rugamba ukagira uruhara mu kurutsinda nawe utazoba uri ku butegetsi ubu uzohera vyumvise cyangwa harabibonye naho wabikoreye batobishima urya abanyagihugu babibonye urenganya azovuga ati murabagabo. Umugambwe rero uratandukanye n'indongozi. Haco bita leadership mu migambwe. Haco bita de figure politique mu migambwe. None Frodebu iriba abantu bangana iki? Rero ngenda kuma namagaye abantu mu izina rya Frodebu harashobora kwita abantu bake cyane. Mugabo hamagaye mu izina rya rero ngenda kuma nabonye politique. Ora abantu baza kwita. Kuko ari umunyepolitike Chevrolet. Ibiriko nabo muravyumva. Ni muvyumvirize hari amazina adashobora kuvuga y'abantu kubera bitwaje kumenyekana bitwaza kumvigwa baca baja mu vyuku kumena ibanga ry'igihugu n'iryabo abo nabo tukivuga. Mugabo cyatse ndahatanza aha. Nimwumve yuko rero umugambwe ndimuze musubire guharura imitwe y'abari muri wo. Muze muharure akaranga mutima kawo
kuko harigeze kugera igihe mu Burundi umugambo muto n'umugambo ukomeye ufite abantu benshi ingana hari yarusha ni mu byibuka icyo gihe ingana akantu nkaradesi kati ntabaja ku kazi tugasiba atana komite gafise umugambo watsinze amatora bose bakaguma mu nzu byategetswe n'akomite. Nashaka mwumve icyo ndiko ndavuga, mwumve yuko nimuze mureke gukora ngo ni muri kuri pouvoir, nimuze mureke gukora ngo nimufite amafaranga, nimuze mureke gukora ngo nuko mugenda n'amaguru, ahubwo muze mukore kubera ibyo. Je namambwira abantu umugambo usaba ajya Frode mu 1993 ndadaye imodoka par semaine yagenda mu garage kabiri, nta matelefone mobile bari bafise, nta WhatsApp zariho, iprona bose bari bafise amamodoka, bari abakozi bari batunze, bari bafise ibintu byose, abapermanence y'iporo mu gihugu cyose kandi gwabo. Frode nta mu directeur n'umwe yari ifise, directeur semble directeur dans département, bagenda n'amaguru mugabo bari mu gihugu cyose. None communication yapashije gute kandi amatelefone yarahari? Communication kandi batagira limeya n'ugwagwa ntago baronka. None nimuvyibuka mwese bisigura yuko uno munsi abanyamigambwe twanebwe, twanebwe kandi birababaje. Rero ngiki kintu kigiye gutuma imigambwe yose igiye kuzimangana. Twanebwe ngo tutaronsa amafaranga ntidushobora kugira descente. None baca kwigirira nde? Baca kwigira president cyangwa bagira wewe? Nage ntugomba gukomera politiki ni wanyu ntukihaja kubera batagwaye amafaranga. None ugiye wanyu ntawe ariyo, nta bagenzi ufise, nta bo kuyoboka, urahevye batagutekereye. No kuvuga yuko hari ibintu twe tugiye kwivuta mu minsi mikeyi itari myinshi, hagiye gusubirwamwo itegeko ry'imigambwe. Tubanze amakomune mu imaje mu itegeko ry'imigambwe. Mwibaza ko hazasigara imigambwe ingahe? Muvyibaza? Mwibaza imigambwe ishobora kugira konge national mu Burundi ningahe? Tufise imigambwe 3 ningahe? Mwibaza muri 36 iyo gira konge national ni ya antiko turatukana ndabivugira imbere ya televiziyo y'igihugu ngaha. Ubu bategetse bati nta mugambo n'umwe utazogira ibiro bikuru ku mugwa mukuru wa politiki. Ntawe uwo mugambo utazofise ibiro bikuru ku mugwa mukuru wa politiki, ntituzowemera gukorera ku mugaragaro. Ningahe? Kandi apana mu kirabo cyanjye iboneka irimo amatara n'amazi kugira ngo tuvuga financement, il faut que finance de pratique existe. Ningahe mwibaza muri 36 uko bituriko turimo ngaha aye nakajagari ibigamo 36 ntibaho mu gihugu cy'u Burundi gikenye gutya anye, igihugu cy'u Burundi gifite ibibazo bimeze gutya, hama transport politique dento intara zizogabanuka, hama zogabanuka sindabizi ariko abiga, hama zogabanuka zikaba 10 cyane 12 cyane 5 cyane 6 na Caroline cyo niyumvira nk'umunyepolitiki. Nawe Faustin Ndikumana umuyobozi ku rwego rw'igihugu w'ishirahamwe Parseme avuga ko Burundi buheranye amafaranga menshi cyane mbere haba na hano hagati mu gihugu, kandi ngo nibikorwa ashobora kuba yararanguye ngo si kirenga. Leta yafata amadeni ajya amafaranga makuru n'amatangi dutanga bibyo arashobora kudakwira kuvusikazira akamadeni mu abantu kujya umuntu wese yakamadeni muri banki. Mugabo rero ejo twara yahawe turi kubona mu nzego zimwe zo twaza yo kumvikana gute yuko twoshikira endetema
ideni ryo mu gihugu hagati rishika hafi imiliyaridi ibihumbi bibiri. Imiliyaridi ibihumbi bibiri ni ukuvuga rirenze bije yose y'igihugu. Bije y'igihugu murazi mu mamiliyoni 7 miliyari, none ideni kageze kuri 2000 miliyari. Nayo mafaranga twatiye iryo deni rifatwa ku mugaragaro bajyako. Rero mutwe murabaza ntabyo bajyako. None ufata ideni rya 2000 miliyari basanga abana bicaye mu ifu yakoze. Nayo Gabriel Banza witonde mukuru w'umugambwe ya PDR asaba ko hoba amatohoza kwisesagurwa cy'ubutunzi bw'igihugu. Kamwe urasabye leta bwa mbere gukurikirana hafi abantu bose bafite amatungo menshi cyane kandi ziguritse yavuye batanatanga ikoti. Cya kabiri kumenyesha abarundi aho bijyanye n'urugomero rw'amazi rwa Kajeke n'urugomero rw'Amanda amaherezo yabyo. Mugenye n'icubahiro umukuru w'igihugu yasabye ko babihombeje usubiza kandi zigasubira kubakwa, ko byavugiwe ku mugaragaro, n'ubu tugasaba ko byokorerwa ku mugaragaro tukamenya iherezo ryabyo. Bwa gatatu ko hari abantu baba basabwa gusubiza ibyo bibye, tugasaba ko bamenyekana amazina y'abasubije amahera bibye, inzira bica mu gusubiza no gukurikirana imbere y'ubutungane, kuko byaba ari gufata indabyo kibi aho buri igiciro cy'ibihumbi 10 afatwa agacibwa urubanza, ariko abamenshi bakaba basubiza gusa kagaca kabakamizwe n'ingoma. Bwa kane amabanki menshi asigaye agata amafaranga tenido konte ku kwezi kandi kera bayakata mu mezi 3 ndetse baba basigaye bakata umurengera. Tukabona ko n'ubu boba ari gusuma mu Burundi, ariko bituma umugambi wa PDR dusabye ko amabanki yoza aratangaza kandi akamanika ibijyanye n'ingene amahera akatwa abanywanyi ku kintu cose abajije.